Kristo tugomba tuganire ku mbaraga ziri mu gushikama gushikama no gushira amanga. Ni kubera ko umukristo ategerezwa gushikama kandi agashira amanga, nuko mu rugendo ruja mu ijuru hari ibintu byinshi biteye ubwoba, hari ibintu byinshi ushaka kuza kubiguca intege, hariho amajwi ashaka kugira ngo ntuzoshika. Niyo uri kurakora ibintu canke uri mu ufise vision kanaka, ufise yerekwa canke imbonoka zova kanaka, ugasanga by'ukuri haraje ikintu situation iza kaguca intege canke umugenzo wakaguca intege canke ibigukikuje bikaguca intege. Rero Yosuwa nawe yageze ahantu nkaho mwihamagarwa ryiwe. Dusoma ijambo ry'Imana muri Yosuwa 1:5 ku murongo wa 6, haravuga ngo shikama ushira amanga kuko ari wowe uzoshikana abantu mu gihugu n'abasezeraniye. Imana aramubwiye ngo nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere mu minsi yo kubaho kwawe, ngo nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Iramubwira ngo sinzoguta sinzoguhemukira. Nshuti yanje, Imana dukorera si Imana ihemuka, si Imana ita abayo. Yaravuze ngo sinzoguta sinzoguhemukira, ngo ariko shikama. Iri jambo ryo gushikama mu rurimi rw'icyongereza bavuze ngo be strong and be courageous. Bisigura ngo shikama ushira amanga canke fortifie-toi. Mu gifaransa bavuga ngo fortifie-toi et prends courage. Mwene data, ntushobora kunesha urugamba, ntushobora gushika mu ijuru, ntushobora kuzogira ukazoshika ku Imana kuvuze ko canke ku kintu ushitseko your achievement utari umuntu ashikama azi kwifortifia. Hariho igihe umubiri kubwira ati no ntabwo uzoshobora, uri umupfasoni, ntiwize byinshi, nta ma connaissance ufise canke nta ma connection ufise. Satani arazana ibintu byinshi, ashobora kuza mu vyiyumviro vyawe canke ugasanga Satani yitije umunwa w'umuntu akakwemeza akakubwira ngo wewe ntabyo uzoshika ko ntabyo uzoshobora. Nshuti yanje, nagomba ntiwiraba ukuri. Gideyoni Imana yaramubwiye ngo genda uko izo nkomezi zawe zingana. Reka nawe ndakubwire ngo genda uko izo nkomezi zawe zingana. Usomye kijya gice cyo muri mu Bacamanza 6 mwihamagarwa rya Gideyoni, ngo Imana yamusanze munsi mu kinogo ahantu ariko arasekurira ingano, ngo marayika aramubwira ngo amahoro wamuhiziwe w'inkomezi. Gideyoni arakanguka, ibaze kubwirwa kuri umunyenkomezi kandi uri kurasekura ingano winyegeje, uri mu kinogo wamaze gutinya honyene kwa Abamidiyani bakumva. Ariko Imana iramubwira ngo genda uko izo nkomezi zingana. Nimba uri kurakora ikintu runaka, uri mwiyerekwa runaka, nagomba nakubwira ngo Imana yaragupimye, irabona ko ufise inkomezi zo kuzoshobora ico kintu. Nico gituma ntiwisuzugure, ahubwo shikama ushira amanga. Imana yavuze ngo nta muntu n'umwe azoshaka kuguhagarara imbere, nta muntu n'umwe azoshaka kukubuza gushika aho Imana yagusezeraniye. Imana iravuga ngo ni jewe nkwibaririye ngo shika mushira amanga. Iramubwira ngo sinzoguta sinzoguhemukira. Ivyo urimwo byose bagakubwira ngo Imana muri kumwe, ntishaka kuguta ntishaka kuguhemukira. Nico gituma ndakubwira ngo mwene data, ntusubire kwisuzugura. Niyumva amajwi y'abaguca intege, niyumva amajwi y'ibigukikuje bikubwira ngo birakomeye, bikubwira ngo nta mutaho ufise, bikubwira ngo nta diplome, bikubwira ngo nta pisto, nta muntu n'umwe wahagararako. Imana yama yironkera. Igihe Aburahamu yaragiye gutanga ikimazi ku musozi Moriya, Isaka aramubajije ati papa je ndabona inkwi kandi ndabona n'imbugita, ndabona aho tuza gukura umuriro, mugabo nta kimazi mbona. Ariko Aburahamu aramubwira ngo Imana iraza kwironkera ikimazi. Nagomba kubwire mwene data, urashobora kubona atamutaho ufise, urashobora kubona udafise umuntu wo kugufasha. Ntube nka wa muntu yari ari ku kidengeri cy'Ibetsida. Yesu yamubajije ati urashaka gukira? Nawe atangura kumubwira ngo nta muntu afise wo kunta muri ico kidengeri, ngo uyu mumarayika azi kuri amazi. Ikibazo si umuntu wogira, ikibazo ni Imana yawe. Imana yaguhamagaye ihanga amaso, nurabe ibigukikuje. Murabe Imana yaguhamagaye nubwo utobufise umuntu. Yesu arikwiye, kuboko kwe kurikwiye, jambo ryiwe ririkwiye, nirikeneye imfashanyo y'umwana w'umuntu. Oya ntirizoreka gukora ngo umuryango wawe ntiwagushigikiye, ngo abagenzi ntibagushigikiye, ngo baguhemukiye babivuyemo. Nagomba kubwire muntu w'Imana, turi muri association ikomeye, association ya wewe n'Imana Data n'umwana na mpwemu yera. Rero iyo association ntinanirwa. Nico gituma ndakubwire muntu w'Imana ngo ushikane uhagarare ku ijambo ry'Imana. Harindi jambo nkunda, Dawidi ngo ashitse isi kuraga hajya ahantu muri Samuel wa mbere 30 ku murongo wa 6,
ngo asanga ico gisagara ngo bagipiye batwaye abagore n'abana inka n'ibiki ngo habahaturiye Bibiliya ivuga ngo abantu bamuraba nk'abagomba kumutera amabuye ngo barira nk'abagomba kumutera amabuye Dawidi aravuga ngo ariremesha Jambo ry'Imana rivuga ngo ariremesha yisunze Imana yiwe nawe wiremeshe wisunze Imana yawe ushikame ushira amanga naho ibiteye ubwoba bihari naho situation kugira ko bidashoboka naho reality kugira ngo ntibishoboka twebwe ntitubayeho nitukuvyo tubona ariko tubayeho kuvyo twizera rero ndakwingigamo n'uw'Imana ngo ushikame ushira amanga uhagarare ku Imana akubwiye uhagarare ku mbaraga z'Imana uhagarare ku jambo ry'Imana uhagarare no mu masengesho kuri wowe wari kuracika intege kuri wowe wari wumva wabivuyemo nyemera gufashe gusenga Imana Mana ushobora byose uri Imana urindi jambo rya kugira ngo rishitse dasengera uyu muntu wahamagaye ukamuhiyerekwa ukamuha ivyo gukora ariko yari muri situation kwihebura situation abona ko atagishoboye situation abona ko yananiwe ndamusengera ndagomba Kristo ngo ukore igitangaza kugira ngo Yesu Kristo uyu muntu asubire mu intege mwa igihe Petero yabona yuko yakiguhanza amaso yarashoye no kugendera ku mazi ariko igihe arabikimubimukikuje agacika intege yaciye yibira ndakwingize natwe uduhe kuguhanga amaso uyu muntu muhe kuguhanga amaso yizera ijambo kandi usumushikane kuco wamuteguriye ndagushimiye Imana kuri Imana yumva kandi ikora ibitangaza ni mu izina rya Yesu Kristo amen